bafatiye ku kintu bita le volume des importations na reserve zihari. Aya mafaranga abonetse no kuvuga yuko tuca tugira ntunzenya, tuca tugira stock y'ibitoro y'amezi 3. Ico ni cyambere. Kigira kabiri, ama importation sensible, dufate ifumbire n'ibindi bijya medicament, imiti. Kimwe bitanga mbango ari kibuni litiro n'inusu cyangwa 1018 ubukirwa 30. Hanyuma isima ya Buseko yaduze 33 kwijana. Isima yitwa Dangote yaduze 55 kwijana. Isukari yaduze 185 kwijana. Ibifumbire murabizi neza ko ibintu biti ifumbire ari byo biri mu bintu bituma ibintu umwimbu uboneka mu gihugu. Uno munsi mu gihugu cyose aba ibyo bita gupirika, ni ukuvuga ifumbire bashira mu bigori cyangwa mu zindi buto ziriko zirakura. Ubu no munsi iyo fumbire igugwa kuri marché parallele yaduze ifumbire yitwa Imbura yaduze 125 kwijana. Umuti no kugwiza umwimbu no gutunganya ibintu neza, governance transparent ni umuti wonyene. Ivyo bindi byose genda twari ninde mu mbabare. Zaduze 76 kwijana. Amavuta yitwa Golden yaduze 60 kwijana. Amavuta ya Savonoro yitwa Cookie yaduze 184 kwijana. Ifarini murantunga sifarini ni amata ajya yifu nido amagarama 400 yaduze 23 kwijana. Amazi Kinju yaduze 36 kwijana. Icyitwa Kibe Magi 61 n'ibice 9 kwijana. Mayonnaise yaduze 90 n'ibice 9 kwijana. Bleba yaduze 53 n'ibice 8 kwijana. Umunyu n'ubwa mbere kuva Burundi bitwa Burundi umunyu duze n'ubwa mbere. Umunyu waduze 120 kwijana. Hanyuma ibitoro, aha rero murabizi ko kugira uronke igitoro make no gihugu ari kibazo. Aha rero igitoro twafatiye kuri barye babivoma mu mastation bagacaza kwitana za parallele. Murabizi neza ko ari amasoko ubuyaje ya soko bita ngo niyo mu mbega amucije kwerekana abayi Nyamitanga. Twafatiye kwisoko mu Nyamitanga, ubu ni officiel mwese murabizi. Iyo soko y'Nyamitanga mugasi Nyamitanga gusa ni henshi. Iyo soko y'Nyamitanga mu mezi anaheze ilitiro kimwe bitanga mbango ari kibuni ilitiro n'inusu cyangwa 1018 ubukirwa 30. Hanyuma isima ya Buseko yaduze 33 kwijana. Isima yitwa Dangote yaduze 55 kwijana. Isukari yaduze 185 kwijana. Ibifumbire murabizi neza ko ibintu biti ifumbire ari byo biri mu bintu bituma ibintu umwimbu uboneka mu gihugu. Uno munsi mu gihugu cyose aba ibyo bita gupirika, ni ukuvuga ifumbire bashira mu bigori cyangwa mu zindi buto ziriko zirakura. Ubu no munsi iyo fumbire igugwa kuri marché parallele yaduze ifumbire yitwa Imbura yaduze 125 kwijana n'ibice 8. Inzahabu igarama y'inzahabu yaduze 316 n'ibice 6 kwijana.
hanyuma ifarine y'ingano yaduze 23%, umukate waduze 100%. aho ni mu mezi ane muze murabiraba neza. Razwari kanyuma ko mu bwana ibyo bintu byahora biduga, nukuri ntibyahora biduga, byaduze 100%. Nukubivuga abanywa inzoga muzorabe, jewe ntazonywa mugabo ndavyumva babivuga, bavuga yuko mu bubare baba bifise ari zaduze ku 36%. Iyo ni Amstel ku isoko parallele. Hanyuma Primus yaduze 6%, Ifana yaduze 56.2%. Gukotesha imodoka murabizi neza yuko abantu benshi bakotesha, baba baja ku maziko, baba hehe, imanza yaduze 200%. Hanyuma iyo ni voiture ntuze imodoka double cabine izi zisanzwe yaduze 233%. Hanyuma gupanga twafatiye ku manoze, urumva nibicyo twagiye kurondera tufatiye ku byo Istebu yari yagize mu mwaka mu mezi ane aheze. Twetwa tugenda kuraba ibiciro bihari ubu. Twasanze mu hajya bita standing donc moyen standing, tuko twagize ya moyenne, twasanze inzu isanzwe chambre na salon yaduze 100%. Hanyuma ni ya de chambre na salon nuko nyene niko byagenze. Ariko inzu ifise 3 chambre yo yaraduze cyane, aho kuduga 100% yaduze 150%, dufatiye ku manuze nyakumatohoza twagize. Hanyuma ibijanye no kwiyunguruza, aha tuvuga ku bintu byo mu gisagara no mu gihugu hagati. Ku bintu byo kwiyunguruza dufate nk'umuntu avuye ngaha mu gisagara agenda mu Kanyosha, uno munsi taxi ni 50. Abamuze kuzifata uba wihuta, mugabo ubu bagiramwe byo guterateranya, mugabo navyoni byaraduze. Twasanze rero iyo transport yaduze 400%. Hanyuma ruguru ibintu byo kuyunguruza ruguru, ukiza Imana ukaronka imodoka usanga amafaranga yavuye kuri yari nko kuri rimwe ashaja kuri kabiri, donc ni simple double kubijanye na transport à l'intérieur du pays. Ikirato, umuntu agiye kugura ikirato gisanzwe bijya bya occasion byaduze 150%, ufatiye ku biciro byari bihari mu mezi ane aheze. Hanyuma gashati gasanzwe kajya gasanzwe n'ishati yahori kugura 25, ubu uyu ngo 50, nukuvuga yaduze 100%. Ibi bintu rero murabona neza yuko atakintu na kimwe mu bisanzwe cy'ubuzima bw'igihugu. Iki kimwe twita inflation généralisée cyangwa la hausse des prix généralisée mu majambo yumvikana. La hausse des prix généralisée, sinzi umuntu umugozi no twavuga nyine umunsi mu gatondo acambwira ngo rega ngo biharage ngo byahora bigwa 3,500, ngo mugabo ngo uno munsi mwindi ugende wabishize ko tuwase ngo byagura 3,800. Sinzi ko ari ivyo nivyo je nivyambari ngo byaduze kuri 3,800. None twe ndabisubiyemo ndabigaruke, turafise inzego imbere umushikiranganje w'ubudandaje none ariko akorike nafuba atanga imihoho basi tubone ko yabaye umuntu avuga ati jewe nuko ivyananiye ndemeye atanga imihoho, hanyuma tweze byigwe canke leta yose itanga imihoho, kuko nivyijejwe twumvikane. Erega ni kuraje jewe mbiburaya, iyo umuntu bimunaniye kintu cyerekana ko ari umugabo atanga imihoho akerekana ko ivyo bintu byamunaniye. Kuko tuvuze gutanga imihoho ntituvuze ko igihugu kica kimwe, bafuma bagaruka mugabo bakagaruka
bavuga bati tuzanye amaraso mashasha, tuzanye ibindi vyiyumviro bishasha. Niko bigenda mugabo rero iwacu biragoye kubera icyo umuntu akurako, kubera kiriya kintu bakurako bafungura bica bigora. Rero nukuri twagomba mu ncamake tuvuge ibintu tubona yuko leta yokora kugira ngo ibi bintu bihagarare. Ntitubwira leta gusa, natwe turibwira. Ubwa mbere icyo twita resolution à court terme, we tubona yuko imbere yuko mvuga ibyokorwa nagira mbanza mvuga ikindi kintu gikomeye. Ibi bintu bijanye n'izimba ry'ibintu birafatanye cyane n'ikintu bita amadovize, amafaranga ava makungu. Nabivuze mu mvo za mbere, navuze ko ari ikibazo kijanye n'ivyo twimbura, nababwiye yuko ibi bintu igituma biduga bibura gutya nimvo zibiri nyamukuru. Ni ikibazo c'amadovize, ikena ry'amafaranga y'agaciro, n'ikibazo kijanye n'umwimbu muke. Nivyo bintu bibiri. Akacazi ngira gatatu rero ba bantu b'umwina bafise ingufu no dukeya tubonetse bacatwigarurira kugira ngo batunge abandi bahwere. Kuko murabizi mwa kino gihugu no munsi ntitugira ikintu bita classe moyenne. Classe moyenne nse murabizi. Classe moyenne ni ba bantu bashobora kurunga kimwe twita les 4 besoins fondamentaux de l'homme. Bisigura iki les 4 besoins fondamentaux de l'homme? Ni gihe umuntu ashobora gufungura bitamugoye, agashobora kurunga kikumusaba bitamugoye, agashobora kurunga agahuzu kameshe yambara bitamugoye, agashobora no kwivuza bitamugoye. Erega arico nibagiye. Ibintu vy'imiti. Uno munsi kugira mitiwe cendazi umuntu yahevye akazi. Umuntu uheze yahora akora muri education. Uyo muntu yagiye kuvuza umwana wiwe. Avuga ati je umushahara wanje mpembwa 350. Agenda kuvuza umwana acabura ingene acabura umuti. Araronda umuti wose arabura kuri mitiweli. Ugiye barekana mitiweli ntibawuguha. Mugabo uvuze ubanza kuvuga uti ni mu muyo muti hanyuma ugahita na mitiweli mu nyuma. None mwebwe ivyo bintu bishoboka vyumvikana. Abantu bivuza bamwe bafashwa bavwaye mu mutwe kwa rujana. Uno munsi barahagaritse. Sinzi ko ivyo mwari mubizi. Barahagaritse kubavura ngo leta yoheraniye amafaranga menshi nibabanze babariye. Aba solidarite uko nyene, mitiweli uko nyene. Nari mu bico gihugu turimo kimeze gute? Ico gihugu turimo kimeze gute? Abashinga amateka bari. Ndasubiye kubaza ndasubiye guhamagara. Abashinga amateka bari. Barihe. Ujya mu mushinga amateka ndazi. Ngabo rero baraba neza. Jewe rero ico nagira ndababwiza ukuri. Bantu b'Imana shengero muri hano. Ingingo 39 y'ibizwa shingiro. N'izindi ngingo nyinshi bimwe bita bimwe y'amakonvansi ubundi bwasinya buravuga neza duhere kuri ya pacte international relatif aux droits socio-économiques et culturels. Iravuga ivyo leta igomba gukora n'ingene igomba kubikora. Kirazira mu gihugu ko hari umuntu abaho adashobora kuronka ivyo akenera hari leta. Kirazira iyo ni declaration igihugu casi n'amasezerano igihugu casinye. Iyumvira abantu badashobora kwivuza numva ivyo bintu bisha bigenda gute. Kuko ndiko ndavuga ko mu gihugu atakintu bita classe moyenne kikibaho. Ata classe moyenne kiriho rero. Navuze ibintu bigize classe moyenne bica bigora ingene abantu bashobora kuduza umwimbu ntushoboka igihe abantu batariko barakora uko bagomba gukora. Nagira mbaza bega haraba kuri televiziyo y'igihugu cyangwa radio bari ngaha haraba nukubera batwatoye kwemera ko bicisha nico gituma batazi mugabo n'undi abisubiye bajya ntibakorera president
bajya ntibakorera umushikiranganje bajya bakorera abanyagihugu kuko ndabigarutseko bajya bahembwa amakori n'amatagisi yacu y'abanyagihugu tubavyumve n'umukuru w'igihugu n'inzego zose zihembwa amakori n'amatagisi y'abanyagihugu twebwe turafise itegeko n'uburenganzira bwo kubabwira ikitubabaje turafise ubwo burenganzira kuko hari igihe abantu batavyumva cyangwa bavyitiranya rero jewe nibaza yuko tugomba gukora ibintu byose bikwiye kugira ngo iki gihugu kive muri kano kaga turimo le pays est en crise il faut que tuvyumvikana igihugu kiri muri crise économique igihugu kiri muri crise économique iyumvire tugira tumare imyaka 2 imyaka 3 abantu badashobora kuyunguruza abantu badashobora kuzana ibintu umuntu guheze je naronse umwavu mukeya w'abantu turiko turafasha ruguru kugira ngo ibintu byo gusaba bivemo uyo mwavu nagenda babwire ko twarone nyene tuwukura mu kibanza urimo kugira ngo ushike turabura kopo turabura imodoka yahora iriho amafaranga 50 kugira ngo bizane twayishyira mu 500 none mu byo bintu byogenda gute nico gituma dusavye abashinga amateka dusavye inzego ikindi naco muhuza mbega umuhuza yagiye umuhuza yagiye mugende murabe remission z'umuhuza ajeje gutora umuti w'ibibazo hagati y'abene gihugu na leta umuhuza ari c'est pas possible byo biye erega n'umuntu nagiye ndavyibutse sijya modoka bagendamo bijya bitoro bakonsoma ajya amafaranga bafungura ajya amazu barimwe n'amakori n'amatagisi y'abanyagihugu ndabwetse bavyumve ndazi ko ibintu hari abantu bijya mu matwi mugabo nta kundi nukuri jewe ndabisavye n'ubu ndasubiye gusaba nibadufashe bumve yuko ibintu bitameze neza mwese ndisire nta numwe bitabibwira bashike ndakire tuba ngaha nta numwe bitabibwira gushika ngaha ibi bintu rero nukuri ndagira abantu bizana politike y'abagomba ibibanza nta politike irimo ni ibintu by'ubutunzi ibintu by'ubutunzi ni scientifique ibi nta politike irimo kuko hari abantu bashaka kwizana politike twebwe nta politike turimo turiko tuvuga ibintu biraba igihugu rero mu ncamake ibintu tubona vyokorwa ubwa mbere ni twebwe tubikwa vubi tube muri bike tudahora tugenda n'amaguru warose 5-10 wiga kugenda n'amaguru bica bifasha jewe rero mu ncamake nukuri iyo ndiko ndaraba ino situation jewe irambabaza nk'ubu abapoliticiens bose n'abatwara iyo duze ruguru mugura bariko bariruka bo bibereye mu matora gusa none mu matora birukanwe c'est quoi mu bisanzwe umunyagihugu n'utwara icyo bapfana si amatora bapfana icyo mumariye rero turasavye n'ukuri ibi bintu tuvuze abavyumviriza babifata nk'impanuro erega handi bibabiriha amafaranga mbe mwari mubizi izi ni consultants ziriho amafaranga amamiliyoni n'amamiliyoni mugabo twe tuhereza muri leta bakuri gusa mugabo wo kudushimira azumva umwe cyangwa undi ariko atwirukako niko bimeze mugabo ivyo nabivuze abari babantu mu gihugu nk'icyo uca usanga ari babantu bimwe ndavuga urumva umuntu adandaza azi ko aronka amamiliyoni none ndabakaruriye none mwiyumvire ukuye amadolari muri banki kana cyangwa muri berbe wayaguze kuri 3000 idolari rimwe rigeze kuri 3000 ugaje kugurisha 8,000 urumva iyo nyungu kweli urumva iyo nyungu bitatu bitanu yoza kudandaza irigwa ranigana na nunze bigenze gute ntidashobora ivyo rero bijya nivyo bibazo bihari mu gihugu twebwe twifuza yuko ivyo bintu vyova abatagomba kubikura nuko babifisemo inyungu kandi leta yobishaka nono munsi cyo divye uno munsi nyene nibaduhamagara tubivugane tubere ingene bigenda baduhamagara tuturi ngaha nibaduhamagara jewe rero nagira ndabashimire ngeze ngaha ivyo ni ndemewe n'amategeko ikibi no gukora ikintu kiri ande horo dolangwa mugabe ikintu kiri mu mategeko no gikora ndakicishije gutyo ni maniere brute ngira ngo ngire
donc manifestation iri n'amategeko kandi igipolisi nibo baza kuyakada kugira ngo abantu berekane icyo ikibababaje nibisanzwe nari sinagize imyerekano je nyine no muzo havada iki none nazo genda byo rega biragoye jewe ntegeza kugira ibintu bimbabaje nkabipfuza ikigendo rero nacishe nakigaruka muti kubera iki ibintu biguma biduga donc bita en fait les prix sont immaîtrisables actuellement ibiciro ubuya nta muntu abigira nari nabivuze na jewe ni umukozi kari twavuganye shabugira ngo rega ngo biharage byavuze ko amajana 3 ubunye urumva ivyo biva ku bintu bibiri ndavuga d'offre de la demande ibihura urumva donc hariho instabilité des prix mu buryo buri generalize ivyo nivyo vya mbere ni kuvuga yuko uno munsi hari kibazo c'umwimbu uba ibintu biva mu gihe erega mwene twababwiye ni twavuze umufundi ujya yubaka inzu yahora yubaka ku miliyoni 100 uno munsi ubu yubaka ku miliyoni 300 ibintu byose byaraduze umuyede yaraduze umufundi yaraduze ibintu byose byaraduze donc murabona mu document twavuze ibiciro n'amaserivisi ibintu byose rero uno munsi bigeze ahantu atamuma en fait les prix sont incontrôlables nta muntu ashobora kubikontorora du hakwiye cyangwa mbona ko hakwiye inama rukokoma yihuta mbere mwari muzi mbere hariho inama ariko yatunganywa administration tuzobigaruka mugabo yahagaze hasigaye umunsi umwe cyangwa iminsi irwira ngo ibe les états généraux de l'administration yaciye ihagarara yazaga kuba mu n'umunsi mu bizi biziheze jema invitation ngo ndabise ngaho ngize invitation n'imipira baranzani ngize invitation bakuru barabihagaritse urumva ibibazo rero nyamukuru burya biraha kandi twese turonka insiguro turakeneye kumenya insiguro abantu turafise ibibazo mugabo aho abantu kugira ngo tujyanwe dutorere umuti haraba hitamwo ko biguma byigirwa munsi y'intunzenya munsi y'amezi ivyo bintu ntibishoboka ibibazo ni byacu nta muntu afise solution magique mwa bino bintu uyifise atwara nayiduhe nibabize twese tuvyigire hamwe kugira ngo twese turi mu bwato bumwe iki kintu nico je mbona ibiduga ry'ibiciro ronje ndagereza kwishura amajambo makeya nuko hari kibazo cha instabilité des prix kubera atamwimbu kuyuhaba mu bindi bihugu iyo habaye iki situation nk'iyi mu gihugu umwimbu kaba muke baca bagira hari cyo bita balance commerciale ijana n'ikintu bita balance de paiement balance commerciale rero uraba umwimbu ufise mu gihugu n'ukura hanze iyo mu gihugu baye muke ucurangura ibintu bigaca bigwira gutyo niko ibihugu byose bifunctiona mugabo twebwe ntibikunda kubera sinzi ko ari kubura capacité sinzi ko ari kubura John Fepa mugabo ivyo bintu nivyigira bibi rero nibaza yuko tugiye kuvyigira hamwe twese atari mwavuyemo hanyuma imboneza news ati abantu boruvandika genda gisubiremo ati boruvandika uburenganzira bwabo mbere byagenda gutya erega reka ndakubwira burya hari igihe abantu batwara bihenda bakihinda ku bintu jewe sinari bwabi nk'umugabo naravyumvise hari abantu bagenda baranigagura abantu kubera batwara mu 2002 mu 2005 babona abantu barahoze barabuza no kugandara murabizi mumbabarire reka rugomba gutanga barabuza n'abantu kugandara abantu barahora ntibabone bahoze nari n'umubizi mwese ora barahoze kubera bavugira mugabo umwaka umwe urahera indi myaka irahera mwarabonye ibyabaye mu 1988 ntega maranga mwarabonye ibyabaye mu 1993 gutyo hari ikintu bita mu mvugo y'ubuhinga la transmission transgénérationnelle ubonye abantu bahoze bariko bararenganya no fopa utwara kwibaza gufisa amahoro muri kuri yenda ahubwo igihugu gira amahoro n'ahantu abantu bavuga ikibabakabaje twebwe rero leta nyambi igomba ko mu by'ukuri menye icyo abantu biyumvira nibareke bavuge nibareke biyerekane mugabo bacunge ntege umuntu agira nabundi jewe sinemera umuntu abomora ikintu cy'umuntu sinemera umuntu ahotera umuntu ivyo jewe je suis le partisan
dura no violence jewe kandi no muri rukomeye gusa ariko tumeze ntidugomba umuntu yonona ibintu by'abantu mugabo nibatureka tuvuga ico kwiyumvira nk'ibibazo bihari no munsi twe turakeneye kuvuga ico kwiyumvira kandi nk'ubu twagira tubashimire kubera ubona two twabivuze kandi batwirutseko sinzi ko batabimenye mugabo nge babimenye ko mwese harimo mwabo iwabo mugabo ntibatwirutse ibi nivyo dushaka rero umuntu avuga ico yiyumvira nimwe uriko uravuga ahubwo je nagira sabi muribuka byagihe abantu bari kwiyandikisha mu matora jewe nari mu mahanga mugabo nje nari cyo ndabivuga ko abamaradiyo yaje abantu barasubiyandikisha bikiye bikiri mu vyerekana bavuga bati none mwe mutumariye iki ijya ni message bariko baratanga n'ubu rero je ndosaba ko bishobora akantu gacupa ngo gahagarika gatowe ibarere agacupa ntaco byica mugabo rero bavuga ngo baca bagwara mu mutwe nabibabwiye ngo kubera ngo bacagira ivyumviro vyinshi oya umunsi umwe si munini barashobora kwihangana mugabo by'ukuri leta yumve yuko kamwe abantu bababaye erega hari abashobora kuba batavyumva canke batabizi abantu barababaye kubera iyi situation ibiciro imishahara ishobora kuduga kubera bijyana siguwe ariko ibintu biguma vyononekana jewe rero nibaza yuko leta ikwiye kudufasha nuko yaturetse ikareka abantu bakavuga Gildas Yihundi Mundu muri BBC ati ibintu biri uko biri ati mugabo twagira tubabazi mwe mubona neza na neza reforme yohera he kugira ngo ibintu bigende neza umve ndababwire bane bamara ndabakaruriro ntagire kukarure muri uka Obey avant 2008 yari douane impôt na recette na service gire by'amarodovance administrative muri baca bagira recrutement international bafashijwe n'ishami ryitwa Trademark East Africa hanyuma bagize iyo recrutement baca barokita umuzungu w'Irlande yitwa Kiran Hormes ico gihe Obey yegeranya amamiliyaridi amajana 3 niyo begeranya mu mwaka umwe ntuze yamaze kugira ama reforme Kiran Hormes baci baje ku miliyoni amajana 7 miliyaridi amajana 7 mu myaka 3 bari bageze ku mamiliyaridi ku miliyaridi n'inusu urenga ubu uya turi ku mamiliyaridi magera muri bici amamiliyaridi hafi ibihumbi 2 n'igice twari ku mamiliyaridi 1,500 do kwa miliyaridi amajana 3 kubera reforme igizwe n'umuntu mugabo ndababwira murazi ko yapenga yiruka sinzi ko mubizi mwese baramwirutse ko ku buryo atakomuka baramuhaye ikamyo double cabine y'abapolisi baramubwira niya kabiri mu nyuma te barataromuka kubera iki yari korondera kuzana impinduka mwese mwari munzi yuko umuntu agiye kumuduwaniye mu verempo isi n'ijuru byabimumanukiyeko mu mafaranga ni mubizi none ko byari bimeze abo bantu rero barakoze ibishoboka byose kugira ngo bagire bamugwanye ntagire rero nisho kibazo cyawe mu ncamake reforme ya mbere ahantu yoba c'est dans l'administration igihe tuzoma dufise administration dufise uno munsi murazi neza twarasabye yuko hoja uri secrétaire permanent mu bindi bihugu ibya politike bashobora gucangana mugabo administration mu fonction mugabo twebwe bicanganye cyose bice bicanganira rimwe nibagira une réforme profonde de l'administration publique du kijya kintu navuze cuko base yuko habareze tajene sinzi ko bavyashe turindire turabe eka bazoshobora kubigira vuba mugabe igihe cyose l'administration publique tazobira biri solide ngo hajemo abantu atari abantu b'abanyamigambwe ngo bajemo bafise ubuhinga bagira kumwe bita contrat de performance tuzoguma turi mwa bino bibazo n'ubundi kuko nugutandukanye umupoliticiens mu bisanzwe wowe bagira ico bita imbono vision administration naye cishira mu ngiro la vision igihe ivyo bintu bibiri bitariko birakorana nakigenda donc rero reforme ya mbere yohera ngaho ahandi hantu reforme iteza kuba ni mu butungane
il doit y avoir de la réforme profonde mu kintu cyitwa la justice kugira ngo abantu bagire confiance. Narumvise ko bategura les états généraux kugira ngo basubire navyo vyofasha. Ikigira gatatu n'abapoliticiens, twebwe abarundi tugomba kumenya yuko abantu bari imbere zacu, kutora umuntu avuye mu busa adashobora gutunganya urugo rwiwe mugabo gacubwira ngo aze gutunganya igihugu bugira ibintu byose bipfira ngaho burya umuntu akaza adashobora kwandika izina ryiwe ngo agiye gutwara abandi atazi adashobora kwitwara wenyine mu mbabare ndavuga gutyo wowe burya byose bipfira. Le leadership est fort, éclairé et capable. Rero izo ni iyo reforme nayo rero ubona abanyagihugu hari umuntu ashobora kubikora uwitwa muri Etazi uwitwa George Washington yashizeho ribazo za Etazi yarabikoze mugabo si henshi muri Afrika bashobora kubikora ni bake hariho n'abandi babikoze mugabo si bake. Rero reforme ni ibyo nibije mu mutwe gutyo gusa mugabo habaye inama muri ukabagaza ibintu byose yubatse yaragize ikintu bitara conference de cadre byose byose byavuye haje baca barabwira bakazana n'abanyamahanga bakabwira ngo badufashe ayo ma reforme rero yaheza agafasha gusura. Hanyuma mugira muje kuraba abatwara ubutumwa mwashiriye n'ubu nibituko turababwira ega nabe tubabwira cyane ndiko kwishura ibinye tubabwire tubabarira tubibutse ndakora abasuku bacu. Igira kabiri tubahe izi solution tuzibahe amaso mu yandi. Kigira gatatu tubereke ko turi prêt kugira tubafashe. Ejo twari kumwe n'umushikiranganje w'ibigenda n'andi makuru nga dans un autre cadre nukuri twe twari mubwiye bitari bike nawe twipfuza rero yuko twese twumva ko atantu badashobora guterera muti uriko bimaze igihe kirekire ikora none kumengo impact y'ibintu mukora ntibiboneka. Reka ndababwiye twebwe dukora akazi kacu. Reka ndakubwira bavuga ngo uvuze umuduri avuze umuduri uvuze inanga avuze inanga jewe sinzoza gukora ibyo mushikaje kanaka yokora kandi ntari mushikirangana eka sinzoza gukora ibyo umujournaliste kandi ntari umujournaliste jewe ibyo nkora ni ndiko ndakora. Impact nayo burya ni iyi nyine gusa impact twifuza twe turi mu kintu bita éveil de conscience kugira ngo tukangurira abantu haba dutange n'inyishu igihe bajeje kubishira mu ngiro batubishira mu ngiro urumva je sino chambatswa ivy'undi mugabo cyangwa undi mufaso turumvikana. Igihugu ni urabona na entreprise hari umwe yitwa Fayore na Taylor bashizeho le fonctionnement de l'entreprise kugira ngo ishobore gukora neza. Barerekanye neza yuko kugira ngo ina entreprise ishobore gufunctiona neza nta service yinjira mu yindi barahana nirore nk'uko twatuvuze mwe abanyesha bakuru turabahaye namwe muca muhereza abandi gutyo mugabe iyo habaye iyo hariho sheni cikiye hagati niho haca bingorana. Tugomba rero gufunctiona ku buryo iyo rore iba twese tukumva ko turi mu bwato ntihagire umwe agira. Hanyuma ngenda babwire ku isi nzima burya n'abategetsi bake bakora abasuku mu mbabarire n'abasuku bake bakora bari imbere y'abandi badafise abanyagihugu bari eveye abanyagihugu basinziriye n'abategetsi bacha bisinziriye. Niko bimeze kuko umuntu ingena akoze umuntu udasanatire arakunda confort umuntu udasanatire arakunda kumererwa neza sergoyisme outrance umuntu arafise akaruhu kuyikunda nico gituma haba inzego ziragira abashizeho fonctionnement de l'État bavuze bati agomba kuba n'amashinga amateka ubutungane na executive kubera iki opposition pourquoi no kugira ngo ntihagire umuntu yibaza ko ari washoboye byose gitangaza nivyo ibihu imiliyoni 500 zasabwe mbe mubona zizofasha iki zimwe z'amadolari haricovamwo ibintu bikimeze kubiri muti izi miliyoni 500
mwasabye mwavuze ko turonderwa mubona byofasha iki ibintu bikimeze gutya reka ndababwire mu bisanzwe ibintu by'ubutunzi mwabivuze tumaze imyaka myinshi cyane mu bisanzwe aha twafatiye ku kintu bita le volume des importations na reserve zihari aya mafaranga abonetse ni ukuvuga yuko tuca tugira ntunzenya tuca tugira stock y'ibitoro y'amezi 3 icyo ni cyambere kigira kabiri ama importation sensible dufate ifumbire n'ibindi bijya medicament imiti bica biboneka tuca tugira stock mugabo kugira ngo ibyo bikunde nuko bajya abantu b'umwina babantu bari muri leta badandaza babanza gukinjura hanyuma bigakorwa n'abantu atanyurwa bifisemo hanyuma nabivuze nk'ibintu bijyanye n'ibitoro abantu barasa amadovize nibapibiliye liste yabo tubabone twese tubamenye tubakurikirana mugabo kubera batabikurikirana sindababwiye akantu muri tribunal de commerce aho usanga abantu birirwa baniganira kubera bibanye bamwe badashaka kuboneka bafise abantu babakoresha kuko badashaka kuboneka bagacaza kubura rero birashoboka kuko ibica bidufasha biri muri y'amasoro avuga des solutions à court terme igihe rero muri turuwama tuca turondera des solutions à moyen terme narabivuze byose donc birafise nimwe navuga birafise ukuntu bigenda birakurikirana uburindiriye ko ibigori vyera uburindiriye ko ibiharage vyera uburindiriye ko imbuto zogize ziza gutyo ugaca usanga iko kiraba stabilize mugabo rero umuntu w'umuzuma ntagira umwanya wo kwivira ibintu nk'iyi ndakubwica ukuri arose amadovize ikintu ca mbere yumvira ningene yanyuruze yashasha ku ruhande nico cyumviro kiza ubwo nyene ivyo rero twe tugomba kubibanye hanyuma Bujumbura 24 Buja 24 ati FMI yarasinye amasezerano na leta y'u Burundi tinone amasezerano ameze gute bimeze gute mu jambo rimwe nico numvise uvuga ubazi byari byo ayo masezerano yaje inyuma yo gukuraho ibihano byari byafashwe muri 2015 cyangwa après 2016 bifatwa na Union Européenne n'abandi bafashe Burundi barabifata bipfuyeho hanyuma ingene zijya institutions zifunctiona bagiranira ikintu bita amase accord iyo accord rero ikaba ari accord iherekezwa n'ibintu bita réforme économique budgétaire et financière izo réforme rero leta nizemera leta itazemeye ibintu bisha bihagarara kandi ugene bafunctiona c'est pas seulement au Burundi ni mwisi yose niko izo amezi ya fonction Burundi rero basinyanye amasezerano mengo y'amezi 38 turuwaza ayo masezerano yateza kuza aba evaluer chaque 6 mois evaluation yerekezwa n'ikintu bita ROVI iyo ROVI hari n'emission ivo Washington ikaza ku evaluer karaba ko ivyo basezeranye biko biraja mu ngiro cyane mu by'amareforme des réformes nabivuze budgétaire financière économique etc. Rero ROVI ya mbere yarabaye concluant ega biri kuri site zabo vous pouvez vérifier vous-même iyo ROVI rero ibaye concluant icyerekezwa n'amadolari miliyoni 60 iyo ibaye concluant ubu rero jewe amakuru mfise ho bariho zibiri canke zitatu byanse ko ziba concluant kuko chaque 6 mois rapport izo kubwira umengo bari basinyiraniye hafi amamiliyoni 260 sima mwana carbone mwayo rero hoba jorodi ako conditionnel hamaze kuba débloqué tranche imwe kubera ROVI ariyo baye concluant kandi ROVI baye concluant biri simple il suffit seulement d'aller sur le site DFM uco bibona mugende murabe ROVI yari ya mbere yabaye concluant ROVI ya kabiri ateza kuciba concluant après 6 mois 7 mois umuce muraba muzosanga nabivuze accord de conditionnel izo zombi zozanira bakonkriwa iyo rero kibazo gica kibaho iyo zitabaye concluant n'abandi babayere bose nta basubira kugira kuko bose basa n'abahaye manda OFMI ibibazo rero byose biriho muri ivyo gituma bitaba nikazo cha governance na transparence
biva kuki wa mwina wa muno yanda ndende y'abantu bamwe bamwe bafise ingufu. Ivyo bintu rero ni ikibazo gikomeye. Ico kibazo je nibaza ko ndacishuye neza ndaciye gute. Muti Shima FM. Shima FM muti leta yarafashe ingingo yo gushira ubuhinga bushasha kugira ngo tugire nagenda babwire. Burya buhinga mu bisanzwe jewe ndababwira kinabwoye mu analyst. Burya bwaje kutubwira muti mwebwe rero ni mwihangane mwifate musangire duke mufise nta bitoro mwimirije kuronka. Jewe ni interpretation nabonye muri bijya bintu. Muravyumva? Jewe mbona ijya solution jewe nabwira ndagenda kwisi kweli. Nta mwaka uhera nagiye muri Etazini, Iburaya, Canada, Aziya ngoma ngenda. Nagenda babwire ko atarame kwisi bijya bintu cy'indabwo. Abantu banigana no kubona amafaranga kugira ngo bahuri ito. Ugaza kunigana ningene ukiro. Umwaka mu myaka 3. Cy'igihugu turimo ni. Afese sinzi ibintu turimo. Jesse no turimo ko yesha. Franchement. Ibintu turimo uwo hamagara kireko niwe nabonye azi kuyikina neza. Nuko Jesse mo ibintu turimo tuvuga ishukuru. Ijyano vye rero irafasha nivyo kuri bikeya dufise. Mugabo ijya nteje gutora umuti ubazo dufise. None henda bakaruye urashobora kuyigira urabona baguha makota bayiguhaye iyo kota irashobora gushakiro. Nivyo bishika kenshi. None mwumva umuti wa yego nivyo hari abantu yabujije kwera abapolisi. Urazi ko nabone baza baratora ko duke kwiza amamodoka. Ivyo byarahavuye unibaza ko batasubira kuboneka. Mugabo nejo general ubonye impande yaho dukorera nabonye binjiza baca ku ruhande nyarucariwe ni nanukira ikakwe uzobona binjiza abakuru binjiza hariya bagira gutya navyo ntibyahavuye. Rero umuti no kugwiza umwimbu no gutunganya ibintu neza governance transparent ni umuti wonyene. Ivyo bindi byose je ndafite ko ari ninde mu mbabare. Mugabo bavyumviye ntibagize nabi kuko muri sopo bavyumviriye sibo bafata ingingo zo kwibitoro biboneje bitaboneka oya. Nico jewe nibaza.